Ndabaramukije cyane bene data musanzwe mukurikirana Ntambwe Idahita TV na cyane mwebwe musanzwe mukurikirana kino kiganiro twataziriye igitondo gishasha, aho ari ikiganiro gifise intumbero yo gusangana namwe ijambo ryo mu gatondo, novuga ngo ryoba ijambo ry'umunsi, impamba y'umunsi, novuga ngo icayi co mu gatondo canke ibindi byose umuntu yokwita za petit déjeuner, za breakfast, ibintu nyene nk'ivyo. None rero ndabahaye ikaze, ndabipfuza kugubwa neza no kuranirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye hose. Ni jewe Janvier Manirambona mbatunganiza nkongera nkabashikiriza kino kiganiro. Ni jewe mugiye guteramana muri kino kiganiro igitondo gishasha tugomba tubashikirize ngaha nyene ku kazi muri pharmacie Kaze Kinama iri hakurya y'ingoro y'ubwami y'ivyabona vya Yehova, aha mu Kinama kuri kote ya quartier Muramvya ku Gicumi. Ni impande yaho bita ngo ni kuri Nueva Vista canke kuri Ave Maria. Ibintu nyene nk'ivyo tudatevye dusangira aya majambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, ni igice ca 6 duce dusoma imirongo 4 ya mbere. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu abihaniza ngo ntibakoreshwe ibyiza no gushimwa n'abantu. Umurongo wa mbere uvuga ngo mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu mu maso y'abantu kugira ngo babarabe, nimwagira mutyo ntimuzogira impera kuri so wo mw'ijuru. Niwagira ubuntu ntuzuvugishe inzamba imbere yawe nk'uko indyarya zikora mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwire ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Ariko weho niwagira ubuntu ntumenyeshe ukubamfu kwawe ico ukuryo kwawe gukora, kugira ngo ubuntu bwawe bugirirwe mu mpisho, kandi so abona ibihishijwe azoguhera. Imana yacu nihimbazwe. Bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cy'uyu munsi, n'ano majambo mbazaniye n'amajambo Yesu Kristo ubwiwe yivugiye yigishije akiri mw'isi. Ni muri za nyigisho twavuga yuko zivugwa ko ari inyigisho zo ku musozi. Ni inyigisho Yesu yigishije yicaye ngo ahantu ku musozi, ishengero n'abigishwa biwe bamukikuje, hanyuma yanzika kuvuga arabigisha. Ngaha rero tubonye ariko arabwira abantu ukuntu bakwiye gutandukana n'abitwa ngo indyarya. Izo ndyarya ni abafarisayo n'abasadukayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe, aho ngo wasanga bagerageza ngo gukora ibintu byiza byose bishoboka, muga ngo bagaca babikorera mu maso y'abantu, bakabikora kugira ngo bashimwe n'abantu, babonwe n'abantu. Abo bantu kurikiranye neza usanga ngo icatuma baza barabigenza gutyo nuko ngo bashaka yuko ngo bimenyekana mu bantu, abantu babimenya, hanyuma abantu bababonemwo ukugororoka. Ariko mugabo kandi uko kugororoka ngo abantu bashaka yuko bababonamwo bobo ubwabo mu mitima yabo nta kubari bafise. Urumva rero ukugororoka berekana hanze, bereka abantu siko bari bafise mu mitima yabo. Urumva yuko bari babandi bavuga ngo muraraba ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora. Byumvikana yuko rero imvugo n'ingiro bitari bijanye, bitari vyuzuzanye, bitasa. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero mugabo Yesu Kristo wewe kuri bano bigishwa biwe bemeye kumukurikira, bemeye kumwumvira, bemeye kuza kumviriza no kugendera izi nyigisho ziwe, ababwira ubudasa bukwiye kuba hagati y'abigishwa ba Yesu Kristo na babandi bitwa indyarya. Ababwira rero kimwe muri ivyo yababwiye byinshi. Ngaha twabonye kuri izi nyigisho zo ku musozi zitangurana n'umurongo wa mbere wo mu gice ca 5 ngaha muri Matayo, zigaherana n'umurongo wa nyuma wo muri Matayo igice c'indwi. Murumva ko ari amashapitire atari make, amashapitire 3, shapitire ya 5, shapitire ya 6 na shapitire y'indwi. Ivyo vyose ngo bigize inyigisho zo ku musozi. Rero arababwira ngo mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu mu maso y'abantu kugira ngo bagire babarabe. Mwiyubare yemwe mwabigishwa banje mwe,
mwebwe muje twarabonye ibiganiro twavuganye ku bijyanye n'abahigwe mu bwami bwo mu ijuru, mwebwe mugomba kuba abahigwe mu bwami bwo mu ijuru. Ndababwira ngo mwirinde cyane, mwiyubare, mwebwe ntimumeze nk'abajya, mwebwe mutandukanye n'abajya, mwebwe muhamagawe umuhamagaro utandukanye n'uwo bajya bahamagawe. Bajya umuhamagaro wabo ni uwo kwerekana inyuma ku mubiri ibyiza, ingeso nziza ariko zitandukanye n'ibyo bakora, zitandukanye n'inyifato zabo. Abo niko bameze, ariko mwebwe si uko bimeze, mwebwe biratandukanye. Mwebwe ndabasaba ngo mwirinde cyane, mubyitwararike, mwiyubare kugira ngo ntimukorere ibyiza mu maso y'abantu mu ntumbero yo kubaraba, mu ntumbero yo kubashima. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cuno munsi. Rero ngaha ukurikiranye neza igituma Yesu yabwira abigishwa biwe, abayoboke biwe ko bobo badakwiye kumera nk'abo bandi, ni kubera yuko yabereka yuko abayoboke biwe bobo ntibatumbereye gukora ibyiza ngo bishimwe n'abantu. Oyaye, novuga ngo en premier lieu abigishwa bo mu bwami bw'Imana, abigishwa ba Yesu Kristo, ibyo bakora bobo babikora babikorera se wabo, ni ukuvuga data wa twese, Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Ntibakorera abantu, ntibakora kugira ngo bashimwe n'abantu, bakora kugira ngo bashimwe n'Imana. Ahantu rero habereye rere ku byiza bakoze abo bantu Yesu yisingyaye, nuko bobo babikoze kugira ngo babyereke abantu, babikoze nk'aho umengo bagomba ngo Imana babe abantu babe ari bo bagirane babishima, babashime, ariko batabikoze nk'abakorera Imana, kandi byitwa yuko bariko babikora muri systeme y'Imana, muri systeme yo gukorera Imana, muri systeme y'ibikorwa by'Imana. Yabereka rero mu yandi majambo yuko ibyo umuntu akora byose byiza, naho yotanga amahera, naho yokwambika abagenda gusa, naho yofasha imfuvyi n'abapfakazi, naho yofasha abagowe, naho yoburanira aboro, naho yoburanira abarenganywa, mugabo ngo abikoreye kwitonesha ku bantu, ari nuvuga ngo nkore nshimwe n'abantu, uyu muntu ngo ibyo bintu aba ariko arakora byose nta ngero abironkera ku Mana, kuko ni nk'aho mu kubikora atabikoze yiyaderesa ku Mana, ariko yabikoze yiyaderesa ku bantu, yabikoze abyereka abantu, yabikoze abwira abantu ngo ehe nimurabe, ehe nimurabe. Rero uyo muntu mu yandi majambo aba akoreye abantu, ntaba akoreye Imana. Ibintu biteye ubwoba, asanga bishoboka yuko umuntu akora yitwa ngo reka akorera Imana, mugabo ugasanga ibyo yakoze byose ntiyareka akorera Imana, ahubwo yakoreye abantu, kuko yeretse abantu, yitonesheje imbere y'abantu, mu maso y'abantu. Imana yacu nidutabara. Mu biganiro byarenganye nababwiye igihe kimwe, ari umupasiteri araho nzi mu Mutama araho, yararongoye ahantu nyamupasiteri, kandi umupasiteri mwiza nkunda cyane, yaramfashije cyane muri bino bintu novuga ngo by'iyobokamana. Nibuka kera ngifise imyaka mikeya namusavye arampa ibyo nosoma, ko yari umwigisha mu ishuri rya Bibiliya ico gihe muri ako karere narimwo, arampa amabroshire, amasirabisi, ndasoma nkasoma ko numva ko ngomba kwigisha ibintu nk'ubizi, naho ntize Bibiliya, naho ntize theology, kandi naho ntari n'umupasiteri wanashaka. Numva yuko ku rugero rw'uwanje nk'umukristo nkwiye kumenya byinshi bishoboka, kandi nkabivuga neza nk'umuntu abiza abimetriza. Kandi n'ubu iyo nyota ndacyayifise, ndafise ibitabo byinshi, ahubwo mbere ngira ngo novuga ngo mbura umwanya wo kubisoma. Imana yacu nidutabare. Rero ngo habaye umuntu mu ishengero yararongoye, yabayeho ngo akora ibikorwa byinshi byiza, agatanga amahera. Urabona ko mu mashengero y'abaporoti haba hari ibikorane, hakaba hari ibivugwa ngo inzimano y'igikorano, inzimano y'abashitsi, abakozi b'Imana bazoja, abakozi b'Imana bazoza, abakozi b'Imana bazoza bari mu masengesho, nibasohoka amasengesho baje amasengesho bazokenera kurya, bazokenera kayi. Uyo muntu ngo abaho atanga ibyiwe byose, atanga amahera, agira nakora ibikorwa byinshi, iby'inyubako, insengero n'ibiki, hageze kugura ibikoresho by'ibicurarangisho by'abaririmbyi,
akaba uwa mbere mu gukontribuwa, mu guterera, mu kuba umuterankunga abaririmbyi. Hanyuma rero mugabo ngo uyo muntu yari afise target, yari afise objective, yari afise intumbero, yari afise ihangiro. Ico ngo yagomba ngo kubaho byakabereye basoma abandi, babagira abajenama, babagira abashingantahe b'ishengero, babagira bana, babagira abakonda ngite, abashefu b'amakorale, ngo nawe yari yababajwe n'imyaka amaze mu ishengero batamutora, batamushira mu bikorwa, batamushira muri komite ijejwe kwakira abashitsi, muri komite ijejwe inyubako, muri komite y'ibikorwa kw'ishengero. Hama aravuga ati rero nta kindi comfasha kuzoronka kiriya kibanza, kuzogishikamwo kiretse gukora ibikorwa byinshi vyiza. Hama ngo mara uwo mwaka wose akora ati ndazi mu mwaka uza bazonshiramwo nanje. Hanyuma rero par malchance n'ubundi wa mwaka hageze ko bagira atagikoraniro, novuga ngo kirangiza congera gitangura umwaka, novuga ngo w'ishengero, n'ubundi barasoma abantu bose bahaye ibikorwa ngo wewe ntibamuha, aca arahaguruka ubwo nyene mw'ishengero. Ariko Gapasito, jewe n'ibikorwa nakoze uyu mwaka by'ukuri nta kintu na kimwe mu mpaye. Ibintu nakoze muri mwebwe ninde yobihakana, ninde atabibonye ko mwese nabarihira amatike y'amamoto, mwese nabahagatike, mwese nabahezagira, nabapfumbatisha agafana, nabagira nti murahitana karo k'umuceri mu mushiro w'umuryango. Ko nakoze ibikorwa byinshi, natanze amahera ata muntu n'umwe yitanze konsumbi. Bigenda gute ngo ibyo bikorwa byose ntagenda kimwe muba mwarabonye hanyuma nani ngo munshire mu bandi? Imana yacu nidutabare. Pasitori bacana ati yo bwabundi kandi avuze ukuri, uyu mwaka yarakoze cyane gusumba iyindi myaka yose. None mbega bwabundi ntiyariko akorera Imana, ahubwo yariko arakora arondera kuba mu nzego z'ishengero. Imana yacu nidutabare. Sinzi ngene bahavuye bamubamika, ngene babigenjeje, mugabo urumva yuko bishoboka yuko umuntu akora atumbereye kwereka abantu. Rero ngaha ikiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi gitumbereye kutubwira ko tudakwiye gukora ibintu twereka abantu, tudakwiye gukoreshwa ibintu no kugira ngo twereke abantu babibone, abantu bahave kumbure novuga ngo badushime. Imana yacu nidutabara, ahubwo Yesu ngaha yavuze ngo bakora ibikorwa mu mpisho, mbere ngo icuku ryo gukoze ciza ukuwavu niko kimenye yuko cakozwe, kuko ngo objectif principal niyo kugira ngo data wo mu mpisho, Imana umuremyi w'ijuru n'isi rero ihindutse ngo Imana yo mu mpisho ibibonera mu mpisho. Imana ngo biyiryohera ibirabiye mu mpisho, ibyo ikabisanga mu mpisho. Mani majambo bigomba kuvuga ngo Imana ntikeneye kubisanga ku karubanda, ntikeneye kubisanga novuga ngo muri réseaux sociaux, muri media ekaye. Ibikorwa bihimbara Imana ni bya bikorwa vyiza umuntu akora adatumbereye kujya hiti, adatumbereye views, asangwa ndiko ndavuga buno butumwa bwiza, asangwa ndiko ndigisha izi nyigisho zose mpora ndabigisha ngaha muri media, mugabo ntumbereye gusa kuronka hiti, ntumbereye kuba umustar, ntumbereye kuba icamamare, ntumbereye views gusa, ntumbereye ko YouTube yanje ironka ababona 100,000 nkaronka agashimwe, yaronka abantu ababona 1,000,000 nkaronka kandi gashimwe. Ibintu nyene nk'ibyo hamwe noba ntumbereye ibyo byonyene ndiko ndaruhira ubusa. Imana yacu nidutabare. Kandi ibi bikorwa biraruhisha bene data, biraruhisha. Ndaraba ingene ndara ku majoro mfata amavideo abandi baryamye, narababwiye yuko nkora kuva saa moya gushika saa 4 zirenga, mbere rimwe na rimwe n'igesize mba namaze gushika ngaha. Ugasanga nyene biraruhisha, umuntu arara ku majoro, umuntu afata amavideo, umuntu agira montage, ufise imashini mwene iyo novuga ngo yo mu biro atari laptop,
ndashobora kuba ndiko ndexporta video ndayisohora bakanyereka kwiza kumara amasaha 5. Niyo mpamvu burya mubona nibi bintu byo ngira by'amamontage nta bintu birebire biri sophistique nshiramwo titre ngo twerekana YouTube twerekana ngo s'abonner subscribe ubwo bose narabwihujije ntabwo nshiramo kubera iki uko nshiramwe ibintu byinshi niko vyiremera niko video ica iremera yiremereye nayo ya machine kubisohora gica kibikibazo kuko machine ifise mu byukuri ifise higarukiriza abamenyereye by'amamashini ifise machine atari ndende mu bijanye no kugira yani no kubifise capacity nini ya cyane ariko ndizera ko Imana izogurira imiryango nkazogura imashini kuko izigezweho zikora ibintu zifise ingufu zifise imbaraga zo kwikorera ibintu by'amamontage video ibintu by'ama studio ndazizi amafaranga n'isanga nyene kikiri kibazo ariko kubera ko atakinanira Imana mu gihe cyashinzwe bizokunda nibi ntavyo nari mfise mu myaka 5-10 irenganye ariko burabona ko byakunze kandi nizeye ko bizokunda Imana yacu nidutabare naho ntashiraho amatangazo ngo ndakeneye imashine mu nterere ndakeneye kamera mu nterere ndakeneye studio ngorera mu nterere ariko mugabo birahari birakenewe Imana yacu nidutabare rero ndariko navuga ingene ibintu biruhisha hari igihe mpora mfata nkashirako ama video nkoresheje y'amamega yo mwijoro kuko ho usanga zimbutse mugabo hagwa amajiga menshi ayo mamega ugasanga atangura saa 6 z'ijoro jiwe bukankira kuko bereka amamega atangura saa gukora saa 6 z'ijoro agahera saa 11 z'ubucagucagu burya hari igihe jiwe murangyama saa 10 zirenga abandi hageze ko bazinduka bariko baragenda kwa Siyoni kurangura kuri Kotebu mu Ruvumera bagiye kumena amabaro mugabo jiwe nando gasanga bunkereyeko asangwe rero ubwo buruhe bwose mpora nabwo mporangira noba ndabugirishwa no kurondera hiti gusa ibi vyiza nkora ntigisha inyigisho nzima ntigisha inyigisho zifitiye akamaro abantu mugabo nkaba ndiko ndazigisha ndondera kujya hiti ndondera kuba umustar ndondera kumenyekana gusa aho hantu no bambaye nk'icuma kivugwa kigasama bigaherera iyo nyene naco noba ndiko ndakora kizompa ingero kuri data wa twese ariko mugabo nimba ntabikora mbikoreshejwe no kugira ngo niyerekane nimba mbikora bivuye mu mutima mbikora mvyereka Imana mbikora nko gukorera Imana mbikora ntatumbereye kwimenyekanisha kwiparatura niko abandi babivuga nimba ndabikora gutyo intera yangizo banene mu bwami bwo mu ijuru Imana yacu nidutabare ngaha yavuze ngo ndababwira ukuri baramaze kuronka impera yabo renga turabe kumbure umurongo wa 2 ni wagira ubuntu ntuzuvugisha inzamba imbere yawe nk'uko indyarya zikora mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu ndababwire ukuri baramaze guhabwa impera zabo umuntu akora ibyo akoze agacashira inzamba hejuru agaca amenyeka akabwira abantu nkaho mengo arikaronda ko abantu babimenye ko asenga cyane uyo muntu ngo burya ngo aramaze kuronka impera yiwe niyo nyene impera yiwe ni yamavyuzi impera yiwe ni twadufara ngo bamupfumbacisha murazi yuko Mana yari kuvuga ibintu byinshi cyane gose kandi babasanga ko muri ko ndamara umwanya muremure cyane ko kumbure ntariko ndaharura umwanya maze kuvuga iyo mvuze mfise Bibiliya sindabisaha mugabo iyo mvuze mfise ka laptop ndaheza ngarabisa nkabona ndimaze kuvuga iminota ingana go cyurumva nyene rero yatare kandi ngaho mbere ku kazi kubera niyo bishitse hakaza umuntu mbanza nkamwakira hama nkagaruka nkafata ikiganiro nkabandanya urumva nyene umwanya ntiworoshe guharura rero andagereranya none rero nagomba kuvuga ngo muri kino gihe hari abavuga butumwa bameze gutyo usanga agerageza sije akayitegura neza akayinoza akiyumvira ibintu byose bihuye n'igihe bihuye n'abantu aza kubwira kugira ngo abamotive abantu babe ibishakashaka abantu bashirire bakemwe umuriro wake ngo umuriro watse ngo hahiye ariko urabaho hahiye ukahabura gweme ngo hahiye n'ukuri kose ariko vuga baravuga saga nta byahiye nta birebire birashoboka sivuze ngo ni ngaha ni kwa banaka ni kwa banaka oya satani ntakunteranye ko mugabo twama twaravye hirya no hino hari habo usanga bavuga gweme ngo yashimwe ibintu ngo byareshe ngo byamara ngo biramara mugabo kurikirana basanga mu byukuri
yari meeting. Imana yacu nidutabare rero, singomba gushira imbere impemu zo gupinga ayaye, ariko mugabo ibikwiye kwizerwa no kubyizera, ibitari byo kwizera navyo nyine ntubyizere. Rero nako ndavuga muri kino gihe hariho abantu bameze gutyo, akaza akavuga ubutumwa adatumbereye ko imitima ibohoka, adatumbereye ko imitima ikizwa, adatumbereye ko abantu boheba ibyaha bohinduka bo kwigenza neza, mugabo ahubwo atumbereye ko abantu baryoherwa, abamotive ibe nka komedie batwenga bagirana. Uri nabone niwe yigeze kuvuga ngo none ngo je kumbona ngo batampezagira kandi ngo mbona ngo nigishije ngo bango batwenga ngo bagatwenga ngo mbwa ngo ubone ngo yigisha ngo ntiba natwenga nkuko je nari batwenga ngo mbwa ngo we ngo bakamuhezagiza kanoti. Aje baravuga ati rero bagira ngo rero burya abantu ngo bacomora inoti baguhereza kanoti ngo kubera ko batwenze cyane. Yego birashobora gutwenza abantu mugabo bitabubatse ikabakomeda agatwenga nyine kubera ko bitwengeje, wavuze ibitwengeje kuko azi niyo umuntu avuze ibitera so nashobora abantu bashobora gutwenga bagatwenga mugabo batafashe twatanyugo baronse imitima yabo itakozwe ko. Imana yacu nidutabare rero, ugasanga umuntu arigisha mugabo atumbereye nyene kwemeza abantu, kumvisha abantu kugira ngo abantu babe convinced, mugabo mu by'ukuri atatumbereye ko Imana imukota ivuga ngo nakuri umwana mwiza ampimbara, wigishije neza, wigishije bihuye nuko ngomba je Imana bakoreye, none akira umugisha, akira ibi. Hanyuma rero ababigisha bameze mu gutyo mwene uko abenshi baba batumbereye ko bahezagirwa, bahabwa inoti, bakabapfumbatisha. Haye n'ubona yuko zitabaye nyinshi mu kurangiza akavuga ngo zana ikimaze cishimwe biba kubera nyene iri jambo, ariko iri jambo kure ntiryagufashije haniwobiba. Urumva nyene ibintu nyene akaba ari we yisabira ngo babibe, kandi mu by'ukuri umutima wakozwe ko ari wowe wari ukwiye kugira ante kuyishitura, akaba ari wo uhitamwo kubiba. Imana yacu nidutabare rero. Ngaha Yesu yavuze ngo ndababwira ukuri, abo bantu bakora gutyo baramaze kuronka impera yabo. Impera baronka nitujya nyine baronka nizijya sifa, ni kujya gushimagizwa n'abantu, ni kujya buvyuzi, ni kujya novuga ngo bajya babone kubiyabonesha, ni tujye dufaranga baronka kumure muri media YouTube yabirahembwa, ni bijyanye ni bujya batahira bijyanye nta bindi. Impera yabo niriya nyene kuko bakoreye abantu, ni bakoreye Imana. Ariko mweho kuko mukorera so wo mwijoro, kuko mukorera so wo mu mpisho, abona ibintu mu mpisho, kuko mudakorera kuronka hit, ariko mukora kugira ngo mushimwe muzuze inshingano z'ivyo mwagezwe na so wo mwijoro. Mwebwe mubikore gutya, so abona ibyo mu mpisho azobagirira neza. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, tugomba dusozerere ngaha. Turi mu bihe abantu aza kubwira ngo Imana igiye kubikorera ku mugaragaro, izuba riva, igiye kubikora. Bereka abantu yuko Imana ari Imana izanywe no kumaramaza abansi bawe ku mugaragaro. Nabyo birabaho, birashoboka, byarabayeho, byarashobotse, ariko ntibisigura ngo Imana ni Imana imaramazanya, ni Imana ikorera ikintu kwemeza abantu. Oyaye, Imana ihisemo gukora ikintu kugira ngo yemeze abantu, ibifise impamvu, ibifise intumbero igomba gushika ko, ibifise objectif à atteindre. Nayo bundi Imana ntihari ngo uwukoze nabi ikimumaramaza. Imana si umupolisi uzorabe, ntuzobona umupolisi ashimiye umushoferi ngo ni kubera ko yakije klinyota aho yategeka kucatsa, ngo ni kubera ko yagize parking nziza. Oyaye, umupolisi niwe akenera kumubona uzomutegerere ku ikosa ryabaye, aje gukurikirana ikosa, ntaje gushimira abantu bakoze neza. Umupolisi Imana yacu nidutabare rero. Imana si umupolisi ekaye. Imana rero ntimuyifate nk'Imana yo muri media, ntimuyifate nk'Imana yo mu mahit, yo mu mavyuzi, ngo usanga umengo byose ukwiye kubizana muri media. Oyaye, hariho vyiza ukwiye gukora ukanuma,
Imana wakoreye ikabibona. Atari uko naho nimba udashobora kunuma ibyiza wakoze, nimba udashobora kubikora mu ibanga, nimba udashobora kuzigama ibanga ngo umenye yuko naho abantu batobimenya, naho abantu batoguha ingero, Imana yo izoguha ingero. Nimba atari uko uzosanga uri kuragwa muri uno mutego indyarya, abasadukayo n'abakuru b'amasinagoge bose baguyemwo wuko ngo bavyereka abantu aho kubiprezana ku Mana. Imana nayo ngo ibibonera mu mpisho hariya mu mutima. Imana yacu nidutabare rero, ntugwe muri uno mutego, ahubwo ugerageze uburyo bwose umenye ushira mu ngiro ico Yesu yasavye. Imana yacu nidutabare. None nano majambo turi mu gihe rero umuntu atanga imfashanyo agaca banza agahamagara amakamera, agaca azana amakamera agaca bikamera. Ntivyari bibi kubera hariho abantu usanga izo mfashanyo yatanze atari ziwiwe, biba bisaba yuko habaho novuga ngo confirmation, ikonfirma ibyatanzwe ko byatanzwe. Ariko mugabo nimba ibyiza byose ukora atawundi muntu aza kugusaba raporo, ukwiye kubikora naho hoba no mwibanga, bimenyekanye bikamenyekana. Mugabo Imana ikabona mu mutima yuko utabikoze utumbereye kumenyekana, utabigize n'ibigirankana ngo bimenyekane, ngo nivyo uri kuraharanira. Imana yacu nidutabara. None nano majambo jewe ngomba nsenge ngarukirize mbega bimeze gute wewe? Ubwo nawe ntukora wiparatura witonesha ku bantu, aho gukora uvuga ngo ingero yanje data wo mu mpisha azoyima. Uyu mutego ndaze ko hari abantu benshi bawugwamwo, ugasanga niyakoze ikintu acashira kuri stati ko yatanze yebo, ko yatanze ikamba mbiri, ko yatanze imipira, ko yatanze ibinabiriya. Imana yacu nidutabare, akaba arondera kumenyekana. Imana yacu nidutabare. Nibwo igihe kimwe muri raho nuko nyene numva injebwa mugabo nibaza ku mwanya uri kuragenda, hari umukinyi umwe yigeze gutumwa ko n'igihugu, mugabo yari afise ubwene gihugu bubiri. Hanyuma rero uyo mukinyi rero ngo ico gihugu rero kuko vyose ivyo bihugu vyo muri Afrika mugabo yari yikinira mu Bufaransa. Hanyuma rero ngo equipe nationale iramutuma ko imusaba yuko yohitamo kwikinira kubera ko atari bwakirire equipe nationale nimwe muri ivyo bihugu bibiri akomokamwo. Nivyo usanga abavyeyi umwe aba muri kino gihugu undi ava muri kino gihugu, ugasanga yavukiye ngaha mugabo acakurira ahandi, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma rero bakaba bavuga bati wewe uhitemo igihugu wokinira. Rero ico gihugu kimusaba imfashanyo ko yofasha equipe nationale. Hanyuma mu kubahana yaciye bakoreshereza mayo, mugabo izo mayo zose z'iyo equipe nationale inyuma aca yandika kw'izina ryiwe. No muvuga ngo atamubimenya, ni vya kera, haraciye igihe kitari gitoya. Hanyuma ngo aca yandika kw'izina ryiwe. Hanyuma rero burya ngo baciye bakakuzambara ati akakubara akagaye. Equipe nationale nshobora kugira imyimenyerezo mu mamayo yanditse kw'izina ry'umuntu, aho ni publicité twaba turiko turamugirira ko n'akagaye. Imana yacu nidutabare. Wewe yerekanye ko ari hejuru ya equipe nationale. Ico gihe ndibuka yuko yahavuye ahitamo gukinira ikindi gihugu atari ca kintu cyangwa kiramukurikirana cane gose. None rero nuko hari abantu bakora ibintu barondera ama publicity. Umuntu yasenga amasengesho y'imisi 60 agaca kwita ku mastate buri munsi ashira ko message ibwira abantu yuko ngo hiyongeye ku wundi munsi akwije imisi 100, agasubira ngo hakwije imisi 150. Kugeza ya misi yose heza agatubwanga, ukazubona avuze ati amasengesho ndayasozereye, ugasanga umengo none baje. None amasengesho yo kwisonzesha mu by'ukuri birakenewe yuko buri munsi ubwira abantu ngo ndakwije imisi 10 mu masengesho, ndakwije imisi 11 mu masengesho. Nimwe bavugira ngo ni shari y'abasenga, ngo wewe ndawe ntavyo ushoboye, urasenga nawe ayiwawe. Mugabo mu by'ukuri ibyo twigishijwe, je ivyo nigishijwe ibihuye n'ukwemera ko wanje, hari ibintu bidakwiye kuza muri media. Umuntu nakwiye kuza kubwira abantu muri media ngo ndi mu masengesho y'imisi 30, ubungaza ku misi 10, 15, uko umunsi ugenda ngo Imana ishimwe ngo ndakwije imisi 15 mu masengesho, uko umunsi ugenda ngo yo ngo Imana ishimwe haleluya ndakwije imisi 20 mu masengesho. Abandi bo baragenda ku misozi bakagenda batwaye n'amaappareil photo, amakamera, bagakamera ibiko bibera hariya, tukabikurikirana kumbure ku mbuga ngurukanabumenyi. Ndivyoroshe ivya kino kizana ntivyoroshe. None rero nano majambo reka nigarukiririze ngaha, jewe nari ntumire kukubwira ngo wirinde cane, ntukorere gushimwa n'abantu, ntukorere ibintu mu maso y'abantu gusa nkaho mengo ni ibikorwa uriko wereka abantu. Kora nk'uri karakorera Imana,
kora nk'uburiko arabwira Imana, kora nk'uriko arakorera Imana, bizogufasha ni navyo uzoronkera ingero. Mugabo ibikorwa byose dukora dukorera abantu dutumbereye kwereka abantu gusa, ivyo bikorwa nta ngero umuntu abironkera, kuko ingero umuntu aronka ni ya mashimwe ava mu bantu nyene. Niho Yesu yavuze ngo baramaze kuronka ingero yabo, niyo nyene yo gushimwa n'abantu niyo baronka. Nano majambo amazi yazindutse ageze kureka ngarukize ngaha. Mwakoze kudukurikirana, tubaha ikaze no mu biganiro bindi byose bisanzwe bitambutse kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Data TV. Abatari yabonesha mufende kuri subscribe, bizotuma mushishikara kuronka ibiganiro byacu, ko dufite ibiganiro bitari bike, harimo ivy'amagara y'abantu, harimo utuntu n'utundi, inyigisho mu nyigisho rusangi z'ubuzima bwa misi yose, twigishanya duhanurana ibintu nyene nk'ivyo. Hakaba n'ibiganiro by'iyobokamana birimo kino kiganiro Igitondo Gishasha, hakabamo n'ikiganiro cyitwa Umutsima w'Ubugingo, ubutumbereye kwigisha rero binavuga ngo bikwiye bihagije inyigisho ndoramana. Nano majambo ndubona nimfise katugarukiza ngato tuzosubira mu kiganiro Igitondo Gishasha c'ubutaha. N'umuhirwe umuntu adakorera gushimwa n'abantu ariko akorera gushimwa n'Imana. Uyo muntu ingero yiwe azoyironka kandi impera zo impera nini, ariko umuntu akorera gushimwa n'abantu impera yiwe niyo nyene azohabwa n'abantu. Y'abantu nayo turazi ko atari birebire. Mwami w'abami Yesu, turagushimisha ni kugana amajambo twumvise. None rero dusengeye umuntu wese yumvise kino kiganiro akaba asanze n'abari hano byamugoye, hari igihe ahora asanga ariko arakorera gushimwa n'abantu gusa. Iyo muntu umugirire neza, umeze umutunganye nk'uko agusavye imbabazi, hanyuma umumenyereze kandi umushobozi umushitse ku rugero rwo gukora atumbere gushimwa n'Imana ariko adatumbere gushimwa n'abantu. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, nko tubisabye tuvyizeye, amen.